ingabirano Imana yadushizemwo nizo ziduha ikibanza kibereye aho tubaye mu gihugu eka mbere no kw'isi. Impano yawe, ingabire yawe nizotuma uba uhambaye. Iyi nyigisho itangwa na Dr. Miles Monroe. Tugomba twige ingene ushobora kuba ukomeye mu buzima. Ukeneye kuba ukomeye, uhambaye mu buzima, utegerezwa kumenya ingabire yawe. Nico gituma ibi vyigwa bishobora kugufasha kwitahura. Mperuka gusinya kontra n'ishirahamwe kanaka ryo kwandika igitabo. Iki ni igitabo gishasha kizosohoka mu kwezi kw'icenda. Kino gitabo kugira ngo ndacandike bampaye amahera menshi. Igihe babona ivyanditsemwo bavuze bati ibi dutegerezwa kubishira habona. Bati turabona yuko kizoba igitabo gikomeye cane. Ico gitabo citwa In Charge. Ni igitabo kijanye n'ivy'uburongozi. Ico gitabo kijanye na filozofi ya Yesu canke ya Yezu kuvyerekeye uburongozi. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu bariko baraharira kugiye kuba umukuru wabo. Umuntu wese ngaha aragomba kuba umukuru. Ntimumpende ndazi ko mubigomba. Bamwe ubu murababaye kubera mu kwija imyaka 70 mutarashika kw'ivyo mvuze. Ariko muracabigomba, nta muntu numwe rero kw'isi atiyumvira kuba uhambaye. Kino gitabo naravuze yuko ico ciyumviro cyo kuba ukomeye ari ciyumviro kiva ku Mana. Ukaba udafise iciyumviro cyo kuba ukomeye, urafise ikibazo. Ntumeze nk'abandi. Nico gituma Yesu ataciye intege abipfuza kuba abakomeye. Ntiyaciye intege abigishwa biwe. Bibiliya iravuga ngo yarabumvise bariko baraharira. Ico gihe bariko bavuga bati ninde agiye kuba umukuru wacu? Aca abashira ku ruhande arababwira ati nihagira umuntu muri mwebwe yiyumvira kuba umukuru w'abandi. Murumva yuko atabaciye intege, murumva yuko atabibabujije, ahubwo yaberetse ingene bashobora kubikora neza kugira ngo bashike kwihangiro ryabo. Ati uwariwe wese agomba kuba umukuru muri mwebwe. Uwuvyipfuza wese ndabisubiyemwo abwirizwa kuba umushumba w'abandi. Abwirizwa kuba umukozi w'abandi. Wo kwiyumvira uti none ibi bisigura iki gabasha? Narakoze ubushakashatsi kuri aya majambo avuga ngo umukozi n'umuja. Naratangaye cane. Nasanze bitandukanye nuko ubizi. Kuba umukozi w'abandi bisigura kwitanga ubwawe nyene kubw'abandi bantu, kubw'isi. Nimba ugomba kuba umukuru w'abandi, sereva ingabire yawe, impano yawe ku bandi. Kugira ngo rero ivyo ubikore utegerezwa kubanza kumenya impano ufise. Utegerezwa kubanza kumenya ubutunzi ufise. Abantu bakomakomeye ngaha kw'isi. Iyo ugerageje kubigako muri iki gitabo naragerageje kugira ubushakashatsi butari buke. Ntanguriye kuri Aburahamu. Iyo umenye iyo ngabire Imana yagushizemwo ucuba uhambaye. Francis mukinyi wa golf ntiyagize ivyigwa vy'uburongozi canke ivyigwa bijanye na marketing. Eka ntiyize n'ibijanye na management. Ariko yavumbuye ingabire yiwe. Hanyuma arayitanga, ayisereva abandi. Niwatora ingabire yawe, abantu nibo bazokwironderera. Reka ndabisubiremwo, mu gihe uzotora ingabire yawe, abantu bonyene nibo bazokwironderera. Niwagomba kuba uwunanirwa, niwigana abandi. Ntiwabayeho kugira ngo wigane abandi. Wabayeho kugira ngo ube wewe nyene. Mama Teresa yaramenye ingabire yiwe. Ntiyagiye kuri kaminuza. Yarabaye umwigisha, ariko amaze kumenya ingabire yiwe, aca araheba akazi. Atangura gufasha abakene. Murazi none yarahagaze imbere ya ONU ashikiriza ijambo. Ngubu ubukuru turiko turavuga. Ubukuru bw'imbuto ntiburi inyuma y'imbuto. Ubukuru bw'imbuto buri indani muri yo.
kazoza kawe keza ntikari inyuma yawe ahubwo kari muri wewe. Nico gituma benshi barondeza inyuma ka kazoza keza hanyuma bakaruhira kutakaronka. Ngiye nibuka inkuru y'umugabo yaba muri Texas. Uwo mugabo yari afise imirima iteye igomwe muri Texas, yari umurimyi. Mu gihe yumva inkuru zo mu burengero, yumvise ko bariko baracukura igitoro kandi n'inzahabu ziriko ziraboneka. Acavuga ati aha jewe ngomba ncomoke, ngiye kuba umutunzi rurangiranwa. Zandimiro ziwe aca zikubita kw'isoko. Imirima yari kugwa amadolari 70,000 aca yidandaza amadolari 38,000. We yagomba amahera yihuta kugira ngo agure ifarasi, yagomba kugenda mu burengero kugira ngo atunge binyarutse, yagomba kwinjira mu rudandazwa rw'amabuye y'agaciro n'igitoro. Umubanyi wiwe yari yamuguriye ryatongo rimwe indimiro, aca ryatongo ararikora neza, akora hanini cyane. Mu nyuma niko kuzatahura yuko ryatongo ryari ryuzuyemwo inzahabu nyinshi kandi hakaba n'igitoro. Iyi kandi ni inkuru y'ukuri. Uwo mugabo yaguze iryo tongo ahinduka umutunzi akomeye muri Amerika. Kwitongo yaguze 38,000 vy'amadolari. Igihe wa mutipe yagenda mu burengero yumva yuko ryatongo ryiwe ryuzuyemwo inzahabu n'igitoro, yiyumvira ukuntu yari yarakoreye iryo tongo. Umugabo muzima ari ku ndogoba agira agahinda, akorokera hasi, yarafashwe n'umutima kubera agahinda, aba arapfuye. Ivyo uriko urarondera vyose muri kumwe. Nagomba ndakubwire rero yuko izo nzahabu, ico gitoro biri muri wewe. Kazoza kawe keza Imana yakugaraniye muri wewe. Ingabire iri muri wewe iri tayari, abantu barayikeneye. Ingorane nuko uriko urakoreshwa, akazi karagutwaye, akazi karakubujije kuba uwo waremewe kuba. Iki gitabo In Charge gishobora guhindura ubuzima bwanyu kandi cyane. Iyaba imiliyaridi z'abantu bose bari ku isi botahuye ingabire bafise, iyi si yoca yuzura icubahiro c'Imana. Iyo umuntu yatahuye neza ingabire yiwe, ubukene babasezeranye. Mpemu yera yaranyigishije aka kantu. Yanyongoreye ati ubukuru ni nk'imbuto. Imbuto ihinduka igiti. Imbuto z'umuzabibu uziteye zirakura zigahinduka igiti. Ico giti gaca cama ivyamwa. Tahura iki kintu cerekeye ibiti. Eka tuvuge yuko icamwa ari ingabire. Igiti ntikizokwigera kikuzanira ivyamwa. Basha ivyo ntibizoshika. Ugomba ivyamwa ubisanga iyo biri ku giti. Umviriza rero, niyo wamenya ingabire yawe, abantu bazogusanga iyuri. Naravye Francis umunsi umwe, abantu ibihumbi n'ibihumbi baje kumuraba. Bari baje kumuraba, bari baje kuraba iki? Bari baje kuraba ya ngabire iri muri we. Umuntu wese wumva avuga ngo ndakeneye kuraba naka, nkeneye kuraba naka, nkeneye kuraba naka. Bariko bakurikirana umuntu w'imyaka 30. Kubera iki? Kubera afise ivyamwa biri muri we. Igituma abantu batariko baraza kukuraba ni kubera ta vyamwa bokwamurako. Itaranto yawe warayihamvye. Uno mwaka naronse ubutumire 800 kugira ngo nje kubigisha. Kubera iki ivyo vyabaye? Ni kubera namenye ingabire yanje. Naramenye ingabire yanje. Iyo ngabire yawe ndasavye ngo ntizoje gushariza akaburi. Mu gitabo naranditse ukuntu abantu benshi usanga biyita Yakobo. Ariko ntibaca baba nka Yakobo, barafise uko bameze. Nimba Jake akora urudandazwa, wewe nawe ntuce ukora urudandazwa. Aho niho habera ingorane. Igiti c'amapome ntigishobora kwama imyembe. Ntigishobora kwama imihwi, ntigishobora kwama imicungwe. Cama amapome. Nico gituma biriko birakugora, ugumuhindagura ubuzi. Nigiki ushoboye? Niyahe ngabire yawe? Ubwo nibwo bukuru bwawe.
ubwo nibwo butunzi bwawe, niyo yamabuye yawe y'agaciro ari muri wewe. Inguvu zawe zifatanye n'ingabire yawe. Nimba urushe mu buzima bisigura yuko utaratahura ingabire yawe, ukaba wumva ubunebwe nturayitahura. Iyo umaze kwitahura uravyuka mu gicugu. Ico nico Bibiliya yita ubuja. Ntuba umuja w'abantu, uba umuja w'ingabire yawe. Urakora cane aho ububaye umuja w'ingabire yawe. Abantu nabo baraheza bagakoma amashi. Mu gihe uvyutse uzi kuri umuja w'ingabire yawe, wiyumvira kuba umwigisha akomeye, hanyuma ukaryama amasaha make, aho niho bwa bukuru buva. Bibiliya ivuga ngo itiro izogukwegera ubukene. Iyo wamenye neza ingabire yawe, ubutunzi burakwirikira. Iyaba mwatahura iki kintu. Nico gituma abakonsirita bahembwa gusumba abakozi. Umukonsirita aba yaramenye ingabire yiwe, hanyuma akayitanga. N'umwana w'Imana ntiyaje kugira ngo akoregwe, ntiyaje kugira ngo bamusereve, ahubwo yaje kwitangira abandi wenyene. Yaraducunguye, yabaye incungu. Wewe uriko uraduhiki, uriko uradusereva iki? Imbere yuko witaba Imana uzoba waduhaye iki? Ikigwa kirarangiye wampaye inka. Turiko turakwamura kwiki? Isi iriko irakwamura kwiki? Ejo raporo uzotanga ni yahe? Aho wewe ntiwahamvye itaranto yawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo furura ingabire Imana yashize muri wewe yake. Iyo ngabire si kugirira akamaro wewe, ahubwo igirira neza abandi. Igiti iyo camye amavoka ntikiyirira, amavoka aribwa n'abantu. Iyo ngabire rero iri muri wewe, Imana yayigushizemwo kugira ngo uhezagira abantu. Reka abantu biyamurire ivyo vyamwa biri muri wewe. Ingorane rero ikomeye nuko atavyamwa bariko baragusangako. Mwibuke wa mugani wampaye inka. Uwo mugani rero ni karabutaka ndakurahiye. Ngo Yesu canke Yezu ngo yarashonje aja kurondera ivyamwa ku giti. Ngo asanga nta camwa na kimwe kiriko. Ngo cari cuzuye ibibabi gusa. Ngo biramubabaza cane, ca giti aca arakivuma. Ahejeje kukivuma ngo caciye cuma ubwo nyene. Twiyubare rero twame ivyamwa. Ingabire zacu reka zisohoke, zigaragaze, maze zihezagire abandi, zihezagire ikibano tubayemwo, zihezagire igihugu, zihezagire amakungu, eka mbere zihezagire isi yose. Imana nibahezagire cane. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mu cigwa gikurikira tuzobereka ukuntu umuntu yitahura, ukuntu umuntu amenya ingabire afise. Ibi dutegerezwa kuvyigisha bihagije, kuko iyo umuntu wese ahagaze mu mpano yiwe, ahagaze mu ngabire yiwe, ibintu bigenda neza. Nimba ubona ibintu biriko bigenda nabi aha canke hariya, biratumwa n'ukuntu usanga abantu bari mu bibanza batategerezwa kubamwo. Zotandukanya ryari umupropagandiste n'umulidere. Ingabirano z'umupropagandiste ntizihura n'iz'umuntu ashobora gutwara, nibisa. Tuzotandukanya ryari umutunzi n'umunyapolitike. Aba bantu babiri ntibahuza ingabirano. Si kubera mfise amahera menshi ko nshobora gutwara, si kubera natanze amahera menshi ko nshobora no gutwara. Ingabirano ntawe aziyegeranirije ko zose. Umu industriel n'umu administratif n'ingabirano zidasa. Dutandukanye ubushobozi. Umwe wese akora ico ajejwe, umwe wese akora ico Imana yamuhereye ubushobozi. Tureke kwitiranya ibintu, nivyo bituma tuzingama ntidutera imbere.